ubu mu bisanzwe ngaha ku isoko kwa Siyoni nk'uko twabibona ubu ibiciro bimeze neza, ibiharage byaramanutse n'umuceri kandi nawe woba waramanutse. Ibiharage byari byaduze bigera kuri 2500 mugabo bigeze ku 5. Ni kubanya hatana abakiriya bahari, n'imiceri yarakorotse, twicara tukadanaza tukabura abakiriya, naho hose haragaragara nta bakiriya dufise. Ibiciro by'ibitunguru ubu turashima biriko biraza. Mu minsi iheze byari bimaze iminsi ku giciro kiri hejuru 3500, 3800 ndetse no ku 2000 byarashitseko, ariko ubu bigeze kuri 3 ibitunguru vy'umunsi, hanyuma ibibisi ni 2500. Umva ko biriko biraza. Rero turashima Imana twiteze ko n'ubundi bizoroshiriza kugabanuka, kuko iki ni gihe cici abarimye barimbura. Turavye ku bwanje ibiharage byoba byagabanutse kubera ubu bariko barimbura mu ntara zose, bishobora kudushikira ngaha atangorane n'imwe tugize bikamanuka. Niyo mpamvu byaba byarururutse ibeyi kubera ubu byatanguye kuboneka mu ntara zose. Ibiciro ntabwo byifashe neza kuko ibintu ntibiboneka neza, kandi n'abaguzi ntibaboneka kubera ati amafaranga aboneka. Twaturonka amafaranga ari uko uruja n'uruza rw'abantu ruri kuraza, abantu bakava mu bindi bihugu bakaza, mugabo ubu ntituronka ko twicara atacyo tuko turakora. Nta bakiriya bahari, dukwicara nyene ngaha dushomereye ngaha nyene uranda ibintu, nta n'umukiriya aza kukubaza kubera ico kiza ca corona no kwitegurira amatora, ngira ngo ko yaheze ngira bizova mu nzira. Bivanye n'ibi bihe isi irimwo, haza umwe kandi ubonetse wese dushima Imana, nta ruja n'uruza rurerure ruhari bivanye n'iki kibazo isi yose ifise. Unye isoko nta soko nk'abakiriya tukironka, rero twaturonka abakiriya muga kubera ibintu bimeze uko nta bakiriya tukironka, tukorana nta bakiriya bahari, ni kuyangira imipaka yugaye kari cyuguruye, wasanga abantu bose ngaho ariko baranyagara bagura abakongomani avuye bose bakaza bakagura. Ubu rero nta mpamvu tukironka, ibyashara birajumba. Ubu kabisa mu isoko biragoye cyane kuko turakenye, naho ugira ibyashara nturonka ubikugurira, kandi turatonda ngaha tugataha uko ibyashara ibyo ari byo byose ntudandaza. Harya bamwe bariko barakina amakarata, abandi bararyamye barasinziriye ngaha kubw'ukuntu ata amafaranga. Uratonda ugataha uko nyene, waza ngaha ukirirwa wicaye nta n'ukuvugisha. Hahora haza n'abakongomani tukaranguza canke tukagurisha na kamwe, mugabo ino misi kabisa nta n'ukuramutsa. Ngaha muri isoko ya Siyoni kabisa twewe ibintu ntibimeze neza, na cyane cyane isoko twahora dushorerwa n'abantu b'abaetranje nk'abakongomani, ariko rero kubera iki kiza cyateye imbibe zikaba zugaye, bashaha turaterama nayo kuri Siyoni nyene dupangiye ntitubone ingene tuyaronka. Urabona ngana harere akameze, turirirwa twicaye rikarenga tukanura tugataha. Ubu dufise n'ikibazo ukuntu tuzoshobora kwishura n'ibibanza nyene dukoreramwo, ntabwo tubaye mu bihe bitworoheye. Nta kintu imipaka ituguruye, nta kintu turiko twaronka, ntabwo ibibanza byane twabona ko biriha, hama bakanabitwugarira kubera iki twabuze kuriha kwa Siyoni, ko dukora mu bibanza bizimvye, kandi harano babwira ngo ibibanza birazimvye, kandi babwira ngo sinacuruje uguma warisha yayandi nyene ikibanza, kandi turiko turacuruza. Rero mva abatatugura imipaka hanye turasanga twatashe twese muhira turiko turadandaza.
ubusanzwe kurangura amafaranga menshi ntitwobishyira ngo ni kubera iki kiza cya korona ushobora kurangura amahera naho urangura make ukaza usanga niyo opeyeri ugeze kudedwana amafaranga opeyeri niyo yadugije cyane ahubwo icyo twasaba ni uko opeyeri yotugabaniriza igiciro kubera urashobora kurangura amahera makeyi ugeze kuri opeyeri ugasanga udedwanira amahera menshi ibyo twasaba uko bikunze opeyeri yotugabaniriza uretse ko umuntu asaba ibyo yumva mu mutima wiwe aba ashaka uko byogenda ariko nibaza ko iki ni kiza cyabaye kugira ngo twese badukingire nibaza ko bimeze gutya kugira ngo bakingire umuntu uwo ari we wese hamwe nanje nawe uri ngaho rero cyo dusaba mu bisanzwe ingingo zafashwe ntizirahera hanyuma turacarindiriye bobo nibo babona aho bigeze kuko nibo babona n'ibiharuro by'abarwayi aho bigarukira nibaza ko tumerewe gutya kubera imipaka yugaye taruja n'uruza rw'abinjira rero tuge nkunga kwa Siyoni tuba tugizwe abakongomani nibo bahagize nk'ubu batijira nta muvumeri ngaho kwa Siyoni icyo dusaba yaba byashoboka bari kudutezurira bagafata izindi ngingo mugabo izo kugara imipaka y'ibihugu bakagerageza bakadutezura abantu uruja n'uruza rukabandanya kugira turabe ubuzima bwobandanya kuko nk'ubu bene ibibanza bari mu kutwirukana kuko ntitubishura kubera ko tudacuruza ikintu twifuza abadandaza turifuza n'ukuri ko bocishamwo n'iminsi na mikeyi bakugurura imipaka kugira ngo turabe koza n'akamuvumana gatoyi mu soko basi umuntu akaronka nayo kurya indwi imwe iyindi ndwi bagasubira bakugara mugabo tukaraba kuntu twoza turabaho bamwe n'amazu bariko baranatwirukana kwizomvo kabisa gusa niburi ko bokugurura imipaka imigenderanire gasubira kuba kurya yahora bashaka kuza turonka abakiriya havyo bana mitende ko kare bakiza impaka icuguro twaradandaza twararonka amahera ubu rarego utadanaje na bitanu ukabura nayo kurya karinda utaha utariko uradandaza hageze kuri ikibanza ukabura yo kukiriha ndumva zose izo n'ingorane